Vincent mukuru wa Kamanda Kabateri Rutwe Maso Mitunu hararonka umusheri ariko nibaze yuko imyaka 32 amaze kuronka umwana basi nta mwana aribaruka oya uwo kwagirizwa nta ninda baramwagiriza nta ninda baramwagiriza aja singiziwa kabisa ariko ari yangi Kamanda bagendana n'inkumi nziza kandi zinatagase ico gituma renga umusatirizi ntangaye kubona ataranabeshegwa basi naje narambajije cyane none we byapfiriye he byapfiriye he konza abastare benshi usanga bafise abana hirya no hino we vipi arambwira wa je sinzi ukuntu byagenda ndi protege ari nuko Kamanda cabaza mama wanyu ego te amuvye nuko je nisanze meze gutya bashikanje akaba ari beza bagoro ari ivyuki ni ivyuki kugira ngo nubeshe ababazi Bujumbura barabazi aho Kamanda rikabaza mama wanyu ati kubera iki jewe meze uko mama abashikanje bose ari ivyuki bakuru banje ari barebare byagenze gute muvyara agaragaje kumubwira ambwira nawe nturi mugufi kumbure hari impamvu yabiteye uba mugufi aramubaza niyo mpamvu ni yihe igu dufatira aho nyene iyo mpamvu ni ya arambwira nsama inda yawe mbega papa wanyu akihari Kamanda pa aravutse ntabwo papa wawe yashizemo akantu ati umwana subi wanje kumbure nta kudahuza na mama wawe kumbure kwigeze kuhaba kubwo Kamanda yavutse kujyanye Igozani TV Igozani TV wikurikirane nuko bakunzi ba Igozani TV ndahari nagarutse kandi kundi nciro murazi ko ntigera nicara ariko no munsi kumburi ni wa munsi babandi bari bafite ibibazo bitandukanye ubu umusatirizi ndabakoreye maji ndabazaniye kumbure inyishu y'ivyo muhora mwibaza namubazaniye rero kuva mu gisagara ca Bujumbura gushika mu gisagara ca Gitega ntaramuvuga cyane bro karibu cyane kuri Igozani TV hama widondore kumbura bariko baradukurikirana merci sana uyaga na UN mazina asanzwe ni Mana Vincent mukuru wa Kamanda Kabateri aba nabashoyemo ngaye Gitega n'ubwa mbere nduga ngaye Gitega benshi bavyibagije ko mugabo nuko biri aravuze ati ni Vincent mukuru wa Kamanda Kabateri Rutwe Maso Mitunu ayo mazina nibaza yose ko muyazi ubundi bacumva yuko uri mukuru wa Kamanda Kabateri bava bibaza ati kubera iki Vincent we ari muremure ndagusabe rero kugira ngo bya bindi bahora bibaza ati eske Kamanda arafise abo bavukana barebare ndagusabe uhaguruke gato wigire hariya hama uze utambuka kugira ngo tubone ko muri barebare okay genda babwira haguruka sawa hama mugende hariya kugira ngo tubone ingene namwe mureha uyo ni Vincent mukuru wa Kamanda habanje kuvuka Vincent hama hasubira Kamanda bandanya maze ndakeka uyu mujama no kunsumba sumvye burebure bandanya ugenda Vincent tukubone neza aho nyene Vincent okay ngo baze mwamubonye uyu ni mukuru wa Kamanda mama umwe papa umwe baravukana bonse rimwe ibere rimwe twamakiriye kuri Igozani TV abari bafise ibibazo bicanke biriya biyumvira ati eske Kamanda arafise abo bavukana bakuru we nabashikiwe kumbure barebare uyu ni Vincent muramubonye nkuko aheje kuvyivugira we nyene ko bavukana na Kamanda Vincent muri famille muri bangahe turi 10 abana 10 uri minani uri nyandwi uri wanje wa gatandatu mwita gute wa gatandatu sha abantu mpava ndo nkubusa wa gatandatu ndi minani uri minani
hama ca numva ko Kamanda nawe aca abanyawenda ego aca bande nyawe ntumbazi nyabenda canke wewe uri Minani umva nyabenda aca abanyabenda. Okay. Nyabenda wawere mwarazananye Igitega. Ego araha nakubitiye gatoya twaratuganye mwaraduganye n'akajwi ni kamwe noneho murafitaniye n'agashusho kuntu hariya anyi muze ko muvukana muri abana 10 muri abo bana 10 Kamanda arafise abandi baba bareha mu bo muvukana? Oya niwe wenyene abandi bose muri barebare? Ego turi barebare nawe yaravyibajije ko akivuka arabaza none ko jemeze gutya ico gihe yabazande mama wawe papa wawe? Yabaza umuvyeyi ye twabuze umuvyeyi 94 turi muri Kongo. Umuvyeyi wahe muri abo mwabuze? Tama niwe yatakaza ubuzima arazi ibintu by'urwamo byahaciye ni atari nuko Kamanda cabaza mama wanyu? Ego te amuvyeyi nuko jewe nisanze meze gutya bashikanje akaba ari beza bagoro ari ivyuki ni ivyuki kugira ngo nubeshe ababazi Bujumbura barabazi. Aho Kamanda rikabaza mama wanyu ati kubera iki jewe meze uko mama abashikanje bose ari ivyuki bakuru banje ari barebare byagenze gute? Umuvyeyi aragaragaje kumubwira amubwira nawe nturi mugufi kumbure hari impamvu yabiteye uba mugufi aramubaza niyo mpamvu niyihe igo dufatira aho nyene iyo mpamvu ni yahe? Aramubwira nsama inda yawe hari imiti natewe ari gutegwa nibungenze ico gihe carabuza ko ingwara bariko baramukurikirana nk'umuvyeyi byarabuze yuko afata iyo miti kuko iyo miti yashiza kudevelopa ikiremo kiri mu nda ukundi kundi cyo gituma rero yapfutse ameze kujya yabyisanzemo bitewe n'abaganga nuko imiti mama warayitewe kumbure Kamanda hariya anye yarasanzwe ameze nk'abandi aca asubira aca rononekara aca avuka ameze kujyanye ariko bitewe kumbure niyo miti yatewe. Yego reka rero tugaruke Kamanda kuva mu buto bwiwe mu gihe ari umwana umwe gusa yakuze ari gikuri nawe nyene naravyiyemerera ati nije gikuri cyambere cyambara neza kijya neza gitambuka neza kukantu na urakazi mu kibano Kamanda yakuze gute mu Burundi runganwe byagenze gute? Mu kibano Kamanda ukuntu yoba yarakuze akiri mutonya byaramugoye kwiyakira muga ukuntu yagiye arakura buke harageze igihe yakira mu kibano rero byagenze gute ugukura kwa Kamanda kwiye? Mu kibano byaramugoye na cyane cyane mu gihe yaja ku ishuri ndibuka aja ku ishuri yagenda afise ibatayo yose inyuma ibatayo yose y'abantu bamukikuje kumbure arabo batari bwabone abantu bameze kujya abandi bagafata uyu muntu wewe aturutse hehe utwe tutavye abana bameze nk'uku urumva ku ishure gutaha bari abana gusa inyuma Kamanda n'ubu arinza kura urabona Kamanda arenganye burya ubusitari bwatanguye kera cyane gose atanguye kwamamara akiri umwana mutonya arengana abantu bakoma induru Kamanda amuga amaze kwigirwa imbere gatonya ari mu ma 5e ari mu ma 5e niwe yatangura edere ma 5e 3e gutyo primaire yatangura kuzaragendana n'abasani ma concert amasho abasani Banziza Desire
ba Mr Famba, Happy Famba na Maremu Busosokeye nibo bakunda kuba bavisita kenshi mu Gatumba hano bita kera kuri La Lumba no habera amasho agenda rameliora turava hari turaza nga mu Gasenyi mu Gihoshi Bujumbura niho muhira niho tuvuka benshi baribaza yo bavuka he umunyabujumbura muri zone Gihosha mu Gasenyi naho nyene arameliora bandanya duka komeza zantutse ziyo kuri centre jeune yirigwayo mu biteramo amasho bari kumwe na basimba baroriro ngaho roriro yarakiri moto sana yeah mu nyuma rero turabona ko bikubira musamaza aho yarafise nk'imyaka ingahe yaramaze kwagera aho mu 6e mu wa gatandatu ariko yiga yisubiriza ariko yiga yisubiriza mugabo yaramaze kwagera 6e aje 7e twaramukuye mu Gasenyi cyo tumurungika mu Kanyosha kugira tumukuri imbere y'abasani abantu benshi abana barapere benshi bagendana bati uyu muntu kumbere yo kwishuri byo bimugora kubera abastare birigwana mu nyuma rero niho amaze kubashika ngaha muntu uze mu Kanyosha tuzi ngo twamuhungishije abastare kumbe niyo bari aba atangura kuzara kwegana n'aba Mukombozi aba basatibi n'abandi ngabo bavuye nga mu Kanyosha mbega papa wanyu akihari Kamanda pa aravutse ntabwo papa wawe yashizemo akantu ati umwana subi wanje kumbure nta kudahuza na mama wawe kumbure kwigeze kuhaba kubwo Kamanda yavutse kujyanye mu gihe mwese ofete kubera baraja muri ecography kuza barasuzuma baraba umwana hageze muri ecography barabwiye umwana wanyu yamaze kugira ikibazo mu gihe ubwa mbere imbanyi yari imeze neza barabona ko ikiremo kimeze neza muga mu nyuma babona agenda ahindagurika urumva nta gitangaza cyabaye papa wanyu yarabizi bari bazi kizoza nuko Kamanda muramubujije kugendana n'abastari kumbure mu gihe yari kwishuri aho byari kumutsitaza mbega urugendo rwe rw'amashuri guhavuye rurangira gute urugendo rwe rw'amashuri yarize afise diplome arayiryamanye yarize mu mashuri ya mu Kanyosha aho bita kwa Buyoya abanyakanyosha barahazi kandi baramuzi ni naho bamuzi cyane gose kuko yahabaye imyaka itari mikenya yari yabana na shangazi wiwe ari senge wacu niwe babana yari mu Kanyosha aho bita kwa Vyisi biba bimenyerewe ko kumbure abana nk'abajya canke abantu nk'abajya baba bafise ugukara cyane Kamanda we niko biri attention yarakaze yarakaze cyane gose ari moto sana yankiki akundiki yankiki bo sinova ngo akundiki icyakunda murakizi akunda umubano mwiza akunda umubano mwiza akanka abantu bavugira hejuru insaku yahinsaku cyane nk'isaku aho kwera arakara nkuko uri mukuru we ugeranije Kamanda bafite imyaka ingahe ubu kuri umwaka turimo wa 2024 ngereranije ije kibazo cy'imyaka rega tuciyoze oya wewe uri mukuru we nyimba mutandukanye imyaka ibiri aho ca wumva imyaka yo bafise imyaka sibanga nibaze yo bari mu 30 imyaka 32 ntarubaka numusore mugarabyo arabyimirije gusa nararonka umusheri kwera nararonka umusheri ariko nibaze yuko imyaka 32 amaze kuronka umwana basi nta mwana ari baru oya nuwo kwagirizwa nta ninda baramwagiriza
Naninde baramwagiritse. ajasingiziwa kabisa. Ariko hari yanyi Kamanda bagendana n'inkumi nziza kandi zinatagase. Ico gituma rero umusatirizi ntangaye kubona ataranabeshegwa basi. Naje naramubajije cyari none we byapfiriye he? Byapfiriye he? Konza abastare benshi usanga bafise abana hirya no hino. We vipi? Arambwira wana. Je sinzi ukuntu byagenda. Ndi protege. Ari kingira. Ari yanyi aragura dukingiriza kikingira. Acambwira yuko yifuza kuzovyarana n'umuntu bazo bari kumwe mu rugo. Ndambwira c'est une bonne idée. No mwana mwiza sha. Icyumviro cizi cyo ugize. Kuba wifuza kuvyarana n'umuntu muri kumwe mu rugo. Ivyo kuvyaragura hanze hari yasi byiza cyane gose. Kandi urumva bibabaye n'uwa mbere uwo tuvukana bibaye. Turagira ama mariage. Abantu bakaza mu rubanza kabisa. Ibintu byo gukwega ntibiza bitubako. Wewe nka Vincent Kumbure mu gihe abantu baba bamenye yuko uri mukuru wa Kamanda munavukana, bihora bikugendera gute? Uhora ubona abantu bagufata gute canke bagutahura gute, bakwakira gute? Jewe kwanza ni nabakibanza. Nonga igitego urabona bashitse babaza amavage, baramubaza uyu byukuri ni mukuru wa Kamanda. Ni mukuru wa Kamanda. Muga banse kuvyemera, bamwe banse kuvyemera. Muga abwiye ati ugaragaje kurabishusho uraza kubona ko ari jakurikira kabisa. Nuko mukurangitsa ikiganiro kugira ngo muronka akaryo ko kuruhuka, kumbure n'akaryo ko gutembera igisagara ciza ca Gitega. Akabazo ntogenda ntakwibarije. Ndakeka ko muvukana muri benshi nkuko wabivuze, ariko kumbure mwabo bose muvukana hari uwo kumbura usanga muri kumwe ubona yuko muvyumva kumwe. Kamanda nawe mubona gute mu muvukana bose? Yugurukiye he? Waje ikibazo ciza. Urabona bo muvukana harimo umuvukano akabamwe n'ubucuti. Akabamwe n'ubucuti. Naco gituma ndi ngahe Gitega. Kuvana tuki Gitega ndakwinginga tuduge waha ubu rero byandambiye. Bara bwa bucuti wa mubano mwiza dufitaniye. Mbuza ati reka ngende. Reka nje kubona umuji mwiza wa Gitega. Niwe muntu ari hafi yanje, ari proche yanje. Kandi tunasabana. Nawe nyine niko atari ngaho yari kuca bikubwira. Yakarazunguruka. Yari kuca bikwibwirira kabisa. Arakantu kama kantangaza burya reka Kamanda impuzu yambara ntanazikoneseza, iza ari pataro nyene ikwiye kandi mukwiye n'ishati mukwiye. Byo bintu muhora mwishikira kumbure ku nganda kumbure akaja kugurira impuzu. Ego kabisa. Romva Kamanda yambikwa n'umuntu yitwa White. Yambikwa n'umukonesere bita White. Mu Kamenge. Uri mu Kamenge Ujumbura wajije White bacha ni wamwambika. Avuye mu Kanyosha naragenda mwereka uyu no mukonesere aje kuza arakwambika. Agweretse ibintu biri top. Biri kuri moto. Ubonaho kukonesereza reka. None iyo kukonesera ni kawaida. Ni kawaida. Mugabo hasi gusa. Hasigaye yambara kujya nyene. Nuko turangitse ikiganiro reka kumbure twibutse abo twari kumwe akazina kumbure kanyu n'abafatiye ikiganiro kumbure hagati bamenye uwuriwe kuri Kamanda kumbure. Jewe nitwa Nyenimana Vincent batazira UN. Ego UN. Aho kazina nako reka kera sana. Kaje gute kubera kuri UN mo yaje rivuye mu mazina y'Ikoreya. Ni UN. Muga benshi banyita UN. Muga benshi bakanyitiranya na ryashirahamwe mpuzamakungu ONU yita UN.
ico gihe mwakora iki kugira ngo bahite baguha ko kazina ka UN? Akazina sinzi no wakanyise hari niga 5e primaire byacuko nyene niyo zina banzi ko benshi amakamana ni petit frère niwe nasigiye be nawe benshi batavyemera ngo iyo bavuga ngo naramucuze uburebure ngo uburebure bwari kumuca ko ngo agiye kuri je nje namutangurije akurikiye asanga warabumaze bwose mugabo urumva nawe ari igihimba nduta passport ya nubona turi ku moto jemba mugufi uri ku moto aguhetse umuhetse turi ku moto umumotari aduhetse abahetse jewe mandi mugufi nya paraporo yiwe nukuvuga ibihimba bikenye n'ivyo hasi ubundi kamanda guhera ku mutwe kumanuka ngaha potre gutya gutuka arakwiye aho afite ikibazo ni guhera ku maguru ku maguru n'amaboko ariko n'umutwe ni munini bro urabona ko yarancuze umutwe nawe nyene we wamucuze uburebure nawe agaca gucira umutwe arambwira ngo umutwe wawe vipi ari anye naho uri mukuru wengira ntiwamutsinda kuba guteye umutwe wahita umusigira hari anye muri ko murasangira agaca gutera umutwe wahita umusigira agasigara aririra ni kawaida ujya n'umusatirizi kabisa Luko UN reka tugushimire cyane ariko kandi nongera ndakwifuriza umwiteguro mwiza w'umunsi mukuru w'imyaka 62 irangiye twikukiye ndabeshe none yego abakoroni twarabikuyeko yego ni navyo vyiza cyane gose murakoze cyane mugiraho muba mwubahwe nibaze ko ikindi gihe umusatirizi canke Igozen TV twabakeneye tuzobaronka cyane nka UN muzoturonka n'umuryango wose tuzoburonka ariko ndifuza na mama wawe one day ko muri tuganire mama wa murongo ariko mwashitsi Bujumbura umunsi mwe tutembere Bujumbura muzobona umuryango wawe wose asante sana yego merci namwe turabashimiye Igozen TV, Igozen TV, we could cry, oh.